no kwibutsa ko ico gihe baza bamaze no gucegwa kuko bari bagenywe mu mabanga mu kwezi kwa gatandatu mu 2020 no kuba ko mu kwezi k'umunani bagira bakwiza amezi abiri batarakora ico gikorwa kandi bategeza ko baragihejeje mu minsi 15 bakija mu mabanga ariko umuntu yagira ati ko barinze bikubita gashi ico kintu ni ciza ariko nticabujije ko atanu kwezi kuhaciye wa Evariste Ndayishimiye wenye nagaruka kivuguruza akavuga ko ivyo guharura amatuju kwerekana amatungo bidashoboka ko muri bo hari bafise amatungo menshi cyane ku buryo ngo bomara n'indwi yose bataraheza kuyaharura aho ariko abibwira igihugu kirimwe abantu bishwe n'inzara ariko abibwira igihugu ubukene buriko burica abantu aza kuturatira ko dufise abategetsi bo batunze ku buryo batagishobora no kubaha amategeko y'igihugu kuko ubutunzi bwabo bwabarengeye ibi bintu byarakamaramanza niho rero umuntu yaciye atangabwira ati mbega wa mukuru w'igihugu dufise ijambo ryiwe niriye arashobora kurahira imbere y'Imana akarahira imbere y'abanyagihugu akarahira imbere y'abantu bose yemeza ko ikintu kizoba atanu kwezi kuhaciye akivuguruza niho abantu baciye atangabwira ikibazo bati bwa bundi ubutegetsi ategeza ko atari wabufise butegeza ko buri mu minwe y'abandi bantu bamutegeka ari bamubwira bati genda uvuga iki ibi navyo wabivuze tutabivuganye urabaga wifasha asigara arondera ingene ahasohoka singaho honyene yagiye aravuga neza no mu bindi bihe twaramwumvise rimwe na rimwe ariko aravuga akarorero watanze keza cyane ni nk'aka karorero kivyerekeye abamenyesha amakuru aho yavuze ko yifuza kwimenyesha amakuru bisubira gukora yavuze ko nimba ibimenyesha amakuru byotuma ishusho y'u Burundi riba ribi ugasanga ibibazo bigumye byongerekana ku gihugu kw'ivyo bintu bakwiye kuvyihutira maze wa mugwi w'igihugu ravyo kumenyesha amakuru ukagira inama n'amaradiyo yose yugawe maze hagatoga umuti ivyo bintu bikavaho ariko rero nta misi yahaciye wa rwego sense inama rurazikora ariko dusanga ruratoranya abo ruhamagara harabaho ibimenyesha makuru ubona ko sense idakeneye nivyo vyabonetse na RPA imbere yuko tuja mu magume RPA ivyigwa vyerekana ko ariyo radio ya mbere yumvirizwa mu Burundi byari ijwi ry'abanyagihugu yavuga amagorwa y'abarundi yavuga bariko bararenganywa yavuga bariko barakubitwa yavuga bicwa yavuga amabi yose agenda nango ubutegetsi abarundi rero bakaguma bumviriza RPA kugira bumve kiriko kiraba byari iradio kandi hijamba abarundi bose ngiyo ya RPA iciba imbere y'amaradiyo nyene adashobora guhamagarwa na sense bushika uyu munsi nta kirashoboka mbere bamwe ku mbuga ngurukana bumenyi barimwe n'abavugira uwo mukuru w'igihugu wenyene abajejwe amakuru yiwe baranandika ko hariho abatarimwe muri ivyo biganiro ibi bintu byari bitangaje niho handi umuntu atasubira kwibaza ati mbega bimwe yavuga ubwo intumbero ntiyarayifise nziza hakaba ari uwundi aca mutegeka inyuma ku buryo usanga umukuru w'igihugu uvuga uti koko ni wagaba igihugu canke kiriko kigabwa n'abandi tutamenye tutumvise batagiye habona ariko batwarira hataboneka akaba ari wa mutegeka turaza kugaruka no kuyandi majambo kumbure mu bibazo bizakugenda biraza turaza kumbura yandi majambo meza yagiye aravuga reka ngarukire kuri ubwo bororero bubiri gusa bwerekana ko hariho igihushane gikomeye cyane hagati y'ivyo president Ndayishimiye avuga wumva ari ibintu byiza ariko hagera kuraba ku rubuga ibigiye gukorwa ukabona biratandukanye gose n'ivyo niyo bigize ngo birashirwa mu ngiro iyo batamuvuguruje ukabona baca bagerageza kubigabanya inguvu kuko iki cyamenyesha amakuru n'ivyo hari ibyakozwe nk'ibijyanye no kugururira ikinyamakuru iwacu barakirasubira kuboneka mu Burundi baracugururira ivyo bihano bimwe bari baragifatiye biravaho ntako urumva ko kashobotse mugabo icyo abarundi barindiriye bumvise iryo jambo bari bazi ko ya maradiyo yabahora bahijamba bamwe bahora bumviriza ko agiye gusubira kuvuga murabona ko n'ubu ico kitashobotse kiguma aramananiza biriko vyagira hehe yariko aratubesha canke afise n'abamugaba bamurahiye bati ivyo uvuga vyose ntuhavusubira kutuzanira RPA ngaha aho niho hari kibazo kijanye n'izi mvugo za president Ndayishimiye muribuka igihe Musa
yaguma acira imanza abantu bose bagatonda karinda rwigwira atarabaheza. Sebukwe Yetiro yaraje aramuraba turapfuye mwana wa mama. Najari bamaze kumbwira ngo nzogwa kunzira ngo kuko ngo nije nshaka kurondera amakosa y'indongozi no hasi. None ko nabuze abafasha munsi yanje. Mugato tuzataratora bukebuke gushika turonka bajya nyene Yetiro yahanuye Musa tuzobaronka. Ntaje ugira ubwoba ngo tuzoroha kuko rutegerezwa kumenya ko abene gihugu batunganirijwe kugira ubimenye uja muri bo bakakubwira kuko abandi babase kukubwira uca wigira muri bo. Mu mwami rero agirwa n'abagabo. Ikibazo gira kabiri turamaze imisi tubona ivugo zitandukanye aho ndavuga nk'akarorero ijambo yavugiye mu kigo cyo kumenyesha amakuru avuga mu bijyanye no kugura amaradiyo haheze iminsi za tubona amaradiyo arapfuye bambe abamenyesha amakuru benshi harimo ba Innocent Muhozi ba Jiriberi na mwebwe ariko muhone muri abamenyesha amakuru bacira urubanza bwo guherayo tukabona umengo biratandukanye n'ivyo vyavuzwe n'umukuru w'igihugu kiri naco n'ijambo yavuze ku bumwe bw'abarundi aho yavuga ko hari abategetsi batariko baramutahura bamuharurira iminsi mbega turiko turaraba umukuru w'igihugu c'u Burundi vy'ukuri nize ntambamye afise canke ntabahe bantu yoba afise mu butegetsi bwiwe batariko barahuza ku bijanye n'uburongozi bw'igihugu canke n'ubujanye nuko igihugu gitwagwa mwe muriko muraraba uko kunyinyurana ko bakuri kurinde ninde yoba ariko aramubera umutego wo kudashika canke wo kudakora ico ategerezwa gukora murakoze. Ibwirizwa shingiro ryo mu 2018 ryarahinduye ingene inzego z'u Burundi zubatse rishiraho umushikiranganje wa mbere mu gihe hari haciye imyaka itari mike kuva hasinywe amasezerano y'Arusha urwego rugejwe kurongora igihugu buryo bita executive ku mutwe wago habaho umukuru w'igihugu akagira icegera kimwe ahandi naho akaba afise ivyegera bibiri twari dufite intwaro y'umukuru w'igihugu n'ivyegera. Ubu rero twagiye mu ntwaro yubatse ukundi aho tugira umukuru w'igihugu aba ari we yitwa ko bita chef de l'etat niwe ari hejuru y'inzego z'igihugu niwe ahagarariye amategeko niwe ahagarariye igihugu mu makungu niwe agaba ingabo z'igihugu niwe atanga intumbero y'ivy'igihugu hakaba n'ubundi ajejwe kuraba ibikorwa vya leta uko bikorwa gutunganya abashikiranganji bita umushikiranganji wa mbere. Ni intwaro mu bisanzwe iyo nyene isanzwe ishobora gutera ibibazo iyo hatatomowe neza amabanga y'umwe n'uwundi. Twari twarigeze kugira intwaro irimo umushikiranganji wa mbere twazigize bene izo ntwaro mu bice bitandukanye hariho ubwa mbere tukikukira aho twari dufise umwami w'u Burundi akagira n'umushikirangoma wa mbere. Muri ico kiringo ibwirizwa shingiro ry'ico gihe ryaraho inguvu zose umwami w'u Burundi ariko hageze kubishira mu ngiro tumaze kwikukira umwami w'u Burundi yateye yegereza gusikwa nk'umwami w'u Bubiligi aho usanga we ativanga cyane mu bikorwa vya leta naho hariho ibisata wasanga aguma akurikirana hakacabaho umushikiranganje wa mbere ari wo mushikirangoma wa mbere ico gihe yaboneka ko ari we atwara leta nyene. Mugabo muri iyo myaka icabonetse nuko leta zitarama wasanga leta muri ico kiringo nta leta nimwe kuba twikukiye yigeze ikwiza umwaka haciye amezi 8 amezi 6 wabona leta isenyuka. Mu nyuma turaja muri Republika mwanya wa mbere mukuru w'igihugu Micombero yarafite inguvu zose aranakiraho akanya gato y'umushikiranganje wa mbere mu nyuma aramukura haraza Republika ya kabiri. Ndakunze kuvuga ko muri ico kiringo ariko twaheruka kubona umukuru w'igihugu w'umusirikare n'umushikiranganje wa mbere w'umusirikare niho twaheruka kubona umukuru w'igihugu asangiye ubwoko n'umushikiranganje we wa mbere ubundi ntivyigeze bisubira ko ari ivyo bintu mu Burundi. Ico gihe rero bari abasirikare babiri bakomeye bari batembagaje intwaro ya Perezida Micombero no kuvuga yari Colonel Bagaza na Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana bagitangura n'abantu baje basa n'abafise inguvu zingana icubahiro kwera bari basangiye umugambi gukura ubutegetsi ntivyaboneka neza muri bo ubuje afise igihagararo kurusha uwundi ariko uko iminsi yagiye iragenda niko umukuru w'igihugu yateye agira inguvu nyinshi cyane gushika naho mu kiringo cy'imyaka 2 gusa
yaciye akura uwo mushikiranganje wa mbere aca arafuta n'ico kibanza c'umushikiranganje wa mbere. Mu nyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda na mirongo umunani n'umunani niho hasubiye kubaho umushikiranganje wa mbere ku ntwaro ya Perezida Buyoya. Wewe abikora mu ntumbero yuko abarundi biyumvamwo bose ubutegetsi buhari, abahutu n'abatutsi bakiyumvamwo ubutegetsi abari hejuru ku isonga ry'igihugu bakabonekamwo amoko adasa. Abo babiri Perezida Buyoya n'umushikiranganje we wa mbere Adriano Sibomana nta kibazo caboneka hagati yabo, kuko nta nihiganwa ryashoboka hagati yabo. Umwe n'umusirikare yavuye mu ntwaro y'abasirikare yagenywe muri ico kibanza n'uwo mukuru w'igihugu, no kuvuga aza kurangura amabanga umukuru w'igihugu yamuhaye, ariko umushikiranganje wa mbere w'ico gihe ntashobora kwiyumvira gusubirira umukuru w'igihugu muri ico kiringo. Ahandi hantu twagize umushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu atangwane vyatera ni kuri President Ndadaye. We yarahigiye kwitorerwa n'abanyagihugu aca aratora nawe umushikiranganje wa mbere Sylvia Kinigi. Hoho vyaboneka ko nawe President Ndadaye yashatse guhumuriza abo mu bwoko butari ubwiwe babandanye kwiyumvamo ko intwaro ari ya bose. No muri ico gihe nta higanwa ryashoboka hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje we wa mbere. Aba barakoranye neza kuko umushikiranganje wa mbere yarazi ko hari kubera ko yagenywe n'umukuru w'igihugu gusa, kandi ko atoshobora gusubirira umukuru w'igihugu. Abo nta ngwane yahabaye. Ingorane zagiye gutangura kubaho inyuma y'ivyo, cyane cyane imbere bijya gukomera cyane muri ya leta kuri leta ya President Ntibantunganya n'umushikiranganje we wa mbere Antoine Nduwayo, aho umwe wese muri bo yaba afise ico no kwita legitimite yiwe, yaba afise aho yakuye inguvu utagira ngo ziva kuri uwo bari kumwe. Umushikiranganje wa mbere wa President Ntibantunganya yari afise inguvu nyinshi, yari afise abari nyuma yiwe, yari afise abamutumye ashika ngaho, yarazi ko hari atari uko umukuru w'igihugu ari we yabishatse ko haba. Rero hagati y'abantu babiri harabaye kunyinyurana kudasanzwe, ari navyo bitinda bikageraho ubutegetsi bwabo buca butembagazwa mu 1996. Inyuma harasubiye kubaho umukuru w'igihugu Perezida Buyoya afise umushikiranganje wa mbere Pascal Firmin Ndimira badasangiye ubwoko. Naho nyene ubona ko umushikiranganje wa mbere azi ko ariho kuko umukuru w'igihugu yabishatse kandi agiye kurangura amabanga yamutumye gukora gusa. Muri ico gihe nta higanwa hagati y'abo bantu babiri byabayeho, abo barashoboye gukorana neza. Ubu rero kuva mu ntango nkuko nigeze kubivuga, igenwa rya General Bunyoni kuba umushikiranganje wa mbere wa General Major Evariste Ndayishimiye ryo nyene kuva mu ntango ririmo ikibazo kuko n'abagabo babiri bashobora kwifata nk'abanganya ubugabo. Bose iyo bava ni hamwe bahoze ku rugamba rumwe baranarurongoye. Kuri urwo rugamba General Bunyoni ashobora no kwifata ko ashobora kuba we yari imbere ya Evariste Ndayishimiye mu by'ubutegetsi mu mabanga. Mbere ugiye gufata ubutegetsi bwari buhavuye bwa President Nkurunziza bariko barabatondeka, urabona ko bwa mbere haba havugwa ko ari President Nkurunziza, hakaca haza umuhisi General Adolphe Nshimirimana, hanyuma hakaza General Bunyoni. Muri ico gihe Bunyoni ari muri uwo mugwi wabumva bari hejuru y'abandi. Igihe General Adolphe Nshimirimana apfuye, Bunyoni yaciye aduga gose aba nk'ukumengo muri ubwo butegetsi havuye umukuru w'igihugu niwe byukora afite ijambo muri ico gihugu. Rero haciye haza uwundi abari wasimbishwa aja kuba umukuru w'igihugu. Nta wuzi ibiharuro byari bihari igihe Evariste Ndayishimiye ashimwa ko ari we yoja hejuru. Ibiharuro byari mu mutwe w'umuhisi President Nkurunziza. Bamwe baragira bati bo yategura ko nka kujya yitwa imboneza yamaho ko azoguma afise ijambo rinini cyane mu gihugu, kuko uravye n'iteko rimugena rivuga ko hari ibibazo by'igihugu ategerezwa kubazwa. Uravye ibyubahiro yari afise, uravye ingene bavuga ko mu kwezi kw'indwi umukuru w'igihugu avuga ijambo ku munsi mukuru wo kwikukira, muri uko kwezi nyene hakaca hakurikira ijambo ry'imboneza yamaho. Byasa no kumengo we yari yibikiye ko nahatakira umukuru w'igihugu aguma afise inguvu zidasanzwe ku buzima bw'igihugu, akaca ashima gushiraho umukuru w'igihugu yibaza ko atazoba afise inguvu zose, kumbura akamucungisha wa mushikiranganje wa mbere ariwe by'ukuri yashobora kuba yitezwe ko ari bazoba afise inguvu. Kumbure n'ayandi mabanga akenda yashiramwe abandi bantu bashobora kumufasha kugira inguvu z'umukuru w'igihugu zibe ari zikeyi. Aha rero giye kubganje niho nibaza hambere hashobora kuba hava ingorane uyu munsi turiko turabona, aho umukuru w'igihugu wenyene yivugira ko afise intumbero nziza ku gihugu,
ko ashaka kurwanya abagira iturire, ko ashaka kurwanya abategetsi bo hasi bonona intwaro, mugabo agasanga ntafise abamufasha. Iri ni ijambo rikomeye rwose yavuze. Umukuru w'igihugu avuze ko atagira abamufasha mu gihe umufasha wiwe wa mbere ari wa mushikiranganje we wa mbere. Mu bisanzwe arahandi mu bindi bihugu aho ijambo ry'umukuru w'igihugu rifise agaciro kanini cyane kandi barigira ko kuvyo aba yavuze, yari kuba hejeje kuvuga ko ndakivuge mu gifaransa yari kuba hejeje kuvuga ikintu kwita désaveu de son premier ministre. Nuko yari kuba hejeje kuvuga ko atacizere kikiri hagati yawe n'umushikiranganje we wa mbere, kuko ubundi ibyo bapfa, ibyo batumvikana ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere n'ahandi birabaho kenshi, ibyo batumvikana ko ntibigira babisohora, ni ibintu baguma bakorera mu gikoni cyabo ngo cuisine interne aburi gifaransa, ni ibintu bibera hagati yabo kizira ko abanyagihugu basanzwe babimenya. Ariko iyo umukuru w'igihugu wenyine asohotse akabishira habona akavuga ko atagira uwumufasha, mu bisanzwe cyakurikira yategeza kuca hindura uwo mushikiranganje wa mbere. Aha rero niho President Ndayishimiye kumbure ntiyabaje guharura neza ijambo avuze iyo rigarukira. Mu bisanzwe wenyene yarahejeje kuzana igipimo abantu bazomurabirako, nimba yemeza ko afise umushikiranganje wa mbere atamufasha, nimba yemeza ko afise intumbero zo gukiza igihugu, hanyuma uwo mufashije akaba ari wabihagarika, muri ico gihe yategerezwa kuca yerekana ko vy'ukuri ari afise ubutegetsi nk'uko ibwirizwa shingiro ribimuha, akagena umushikiranganje wa mbere abimufasha. Kuko no muri iryo jambo President Ndayishimiye yavuze ngo abo bantu abamufasha azoteba baronke, azoteba batore. Muri ico gihe yategerezwa kuvyerekana ko abishoboye. Ariko umwanya wose uzohera agenda avuga ikintu atagikurikira, azoba ariko aratakaza inguvu ico no kwita autorité yahabwa n'ibwirizwa shingiro n'amategeko, icyo abantu bari bamwiteze ko azotera gitakaza gose, ahubwo wa mushikiranganje we wa mbere atera aboneka vy'ukuri ko ari bafise inguvu kurusha umukuru w'igihugu. Ico nico cya mbere mbona twokuramwo, nuvuga ko gushika ubu Evariste Ndayishimiye yemeje ko umushikiranganje we wa mbere ari wa mubujije gukora. Ikindi no kwibutsa ngaha nuko mwitorwa ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuva mu ntango vyavugwa ko hariho ba generali bamushigikiye. Aba generali bavuga bamushigikiye bakomeye, vyanavuzwe kandi ko igihe ashatse kugena General Bunyoni nk'umushikiranganje wa mbere, bamwe muri bo bavyiyamirije ko hoba hariho n'abishuwe nabi cyane kuko biyamirije gose igenwa rya General Bunyoni. Uyu munsi kuba hariho uko kuvuga ko ariko aramugora, binakurikirana kandi n'ibindi nyinyurana rivugwa riri hagati y'uwo mushikiranganje wa mbere General Bunyoni n'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu uwo bita uwo batazi General Gabriel Nizigama atazira Kibiya. Aho bivugwa ko mu biro by'umukuru w'igihugu rimwe na rimwe usanga bagerageza gusimba wa mushikiranganje wa mbere, uyu ajejwe uyu muyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu akandikira abashikiranganje we nyene adaciye kubatwara ku bibazo bimwe bimwe abashaka kubabaza cyari gutanga ko intumbero. Ico ni kindi kimenyetso kiba cerekana kutumvikana, kudafatana. Ubundi ibijyanye n'abashikiranganje byose aho mu biro by'umukuru w'igihugu vyandikira umushikiranganje wa mbere, hanyuma akabari babibwira abashikiranganje biwe. Ariko uko biriko birakorwa, uko amakuru adushikira, nuko mu biro by'umukuru w'igihugu rimwe na rimwe bashima uhitegeka ubwo nyene umuntu w'umushikiranganje, bikumvikana ko batinya ko biciye ku mushikiranganje wa mbere bihava bidashika ibyo bashatse, bishobora kudashikira abashikiranganje. Ico ni kindi kibazo gikomeye cyane.